kaze muri kino kiganiro cya Burakeye. Zuko ushima Imana wongere uyitazire kugira uhazwe n'ubuntu bwayo kuri uno munsi mushasha Imana ikweretse. Ndabaramukije mwese muriko murakurikirana kino kiganiro cya Burakeye. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza mwese muriko mwagiriwe ibakwe yo kugura kugira ngo murabe kino kiganiro canke mwese muriko muragikurikirana. Imana ibagirire neza. No munsi tugomba turabe ico wokora kugira ngo wishugwe. Ico wokora kugira ngo wishugwe. Iyo umuntu ariko arasaba harageraho igihe arondera inyishu, arondera ko aronka inyishu yuko yasavye. Ugasanga rero hariya mbere mu ijambo ry'Imana havuga ngo urashobora no kudodora, urashobora no guhamagara, hanyuma bakakwishura. Mu kwishura nuko bakugurura. Iyo batuguruye naho ushobora gusanga bakwishuye bagati no munsi nditwugurura. Ngaco bikora cyose twagomba turabe uno munsi ico wokora kugira ngo wishugwe niki? Wishugwe ni Imana. Reka dusome aya majambo ari mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 15 ku murongo w'indwi. Havuga gute? Havuga ngo nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cyose kizobabera kuno. Imana nishimwe cyane. Urumva aya majambo arabitomora neza. Yesu avuga ngo nimwaguma muri jewe. Umuntu akumva ko akwiye kuguma muri Yesu. Hanyuma ngo amajambo yiwe nayo akaguma muri we. Hama ijambo ry'Imana rivuga ngo usabe ico ugomba cyose kizokubera kuno. Byerekana gute? Byerekana ko kuguma muri we, kuguma muri Yesu Kristo, bishobora kuguma muri we utaramwakira. Nuko wemera kumwakira nk'umwami n'umukiza wawe. Ubwa mbere bwo no kwimenya ko wewe udashoboye, wewe uri umunyavyaha. Wewe ijambo ry'Imana rivuga neza ngo bose bakoze ibyaha muri mutuma mu Baroma igice ni ca 23. Haravuga neza ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Urumva rero muri bose nawe urimwo. Hanyuma rero kugira ngo umuntu aramenya neza ko habonetse umukiza aza kuducungura. Uwo nawe yatanzwe n'Imana, kandi niyo ashobora kuducungura. Yatezwe kuza akaba umuntu, yatezwe kuza akambara uyu mubiri. Yaraje rero Yesu Kristo araza avukira mu nkumi Mariya. Amaze kuvukira mu nkumi Mariya yabira umubiri, ababarana natwe. Amaze kubabarana natwe, hanyuma uwo rero yaje hano mu isi. Hanyuma amaze kuza hano mu isi, icyo yakoze gikuru nuko yemeye kwitanga ku musaraba. Icari cyamuzanye yaje kwitanga ku musaraba kugira ngo adukize. Yategezwa kwemera gupfa, hanyuma apfuye natwe aturogorera urwo rupfu. Hama natwe tumwizeye urwo rupfu rwa kabiri ntacyo ruzotugira. Nicyo gituma rero havuga rero ngo nimwaguma muri jewe, umwizeye ucuba muri we, hanyuma Yesu nawe akaba muri wewe, abaye muri wewe. Yesu akiwa ndani yako na wewe ukiwa ndani yako, maana yake mufise imigenderanire myiza, kuko nta wewe na Yesu mwese wa muri we. Ukubona ababonye Yesu, ubonye Yesu abakubonye, kubera ko turi muri we kuko twamwizeye. Birasiga ubwenge mugaco bikora cyose nuko nyene umuntu akwiye kuvyumva. Hanyuma kandi ngo amajambo yiwe akagomwa muri twebwe. Hari abantu usanga amajambo y'Imana barayumva gusa muga ntibayizere. Mugaco bikora cyose twibuke Yesu umugani yaciye. Ari umugani yaciye w'indimo zine. Yavuze ngo hari umubivyi yasohoye imbuto. Hamaze gusohora imbuto, hanyuma arazibiba. Amaze kuzibiba, zimwe zaguye mu nzira, izindi zigwa mu ntuze ku rutare, izindi zigwa mu mahwa,
izindi zigwa mu ivu ryiza. Izaguye ku rutare, izaguye mu nzira, inyoni zaraje zirazinoba. Hanyuma izaguye mu ntuzeye, izaguye ku rutare zarakuze, mugabo izuba rije icara zinyoha, zica zirakabirana, zica ziruma. Izaguye mu mahwa, zakuranye n'amahwa, acara zinyoha, ntaco zamye namba. Hama izaguye mu ivu ryiza, zarahunze impeke. Byerekana neza ko aya majambo Yesu yavuze neza ngo imbuto ni ijambo ry'Imana. Hanyuma aha hantu naho namasi ni imitima y'abantu. Abantu barumva ijambo ry'Imana ugasanga ijambo ry'Imana risa n'iryaguye mu nzira. Satani wa mwansi acaza niwe nyoni akaza akanoba. Uwo muntu acaga umukonyene kandi yumvise ijambo ry'Imana. Izaguye ku rutare nazo ziranaga. Mugabo izuba zikaza. Yahuye ngo uwo muntu n'amageragezwa aca yumva umenga arabivuyemo akabiheba. Abandi nabo hari uwundi nawe zaguye mu mahwa, urumva ngo kwitwaririka ubutunzi, kwitwaririka ibiki imiryango, kwitwaririka ibiki byandagutake byinshi, uca usanga iryo jambo ryanyoshwe ata jambo ry'Imana rikiri muri we, rigaca ntabacama. Niyo abantu usanga bavuga amajambo bashatse bigombeye. Mugabo hari izindi zaguye mu ivu ryiza, zimwe zameze ngo 30, izindi zihunda 50, izindi 60, izindi 100, uko. Kubera iki? Kubera zaguye mu ivu ryiza. Natwe niko dukwiye kumera. Nitwamera uko rero tukaba nk'abaguye mu ivu ryiza, icyo tuzosaba cyose kizotubera kuno. Ngwino rero kugira ngo nitwaba dufise ijambo Yesu ari muri twebwe, n'ijambo ry'Imana rikaba muri twebwe, tuzomushingira intahe, tuzomubwira abatamuzi. Hanyuma nitwamubwira abatamuzi azobona ko turi abana biwe. Icyo tuzomusaba cyose ukizotubera kuno. Imana nishimwe cyane. Icyo tuzogomba cyose kizotubera kuno. Nico gituma iyo dusaba dukwiye kwizera kw'icyo twasabye Imana ikiduha. Imana nishimwe. Nishobora kugiduha, Imana ikiduha ihuriranye n'ubugombe bwayo. Imana nishimwe cyane. Hari ayandi majambo naho nagomba nakubwire, ikindi gituma isengesho ryawe ritumvigwa nuko ari uguma wisengera gusa. Sengera n'abandi. Hari abantu batagomba gusengera n'abandi, bagomba ko wagubwa neza, bagomba ko wamererwa neza. Sengera bari mu bibazo, sengera bari mu ngorane, sengera n'abandi. Niwe basengera, niwe basabira, Imana nayo izobona ko witwaritse iby'abandi, hama nawe izokwitwarika ibyawe. Imana nishimwe cyane. Hariho n'uwundi murongo nagomba nakubwire, ikindi kintu abantu gituma isengesho ryabo ritumvigwa. Ni ikintu dusoma mu cete cya mbere cya Petero igice cya 3 umurongo w'7 havuga gute ngo namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu nk'abazi bibereye, ngo kuko ari nk'imbombovu zidahwanije namwe inkomezi, kandi mubahe icubahiro kuko nabo arabaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, ngo kugira ngo gusenga kwanyu nikigiri kugutesha. Byerekana neza abantu bubatse, abantu bafise abagore bakwiye gufata abagore babo neza, hanyuma bahe bicubahiro, bafate neza ibyo bakenera, babifise babibaronderere, babagaburire, babambike, bayagishe neza, bareke kubarya umutima. Niba bafata neza, hanyuma nibasenga, Imana izomva gusenga kwabo. Mugabo umugore ariko araniha, umugore ariko aboroga ivyo umugirira, ivyo umufata nabi, utamugaburira, umurya umutima. Hariho n'abandi bahe bakakubita abagore amaboko yabo atarapfa. Ivyo byose bituma isengesho ryawe ritumvigwa n'Imana. Imana idufashe cyane. Nguyu murongo uzogusome neza mu cete cya mbere cya Petero igice cya 3 ku murongo w'7 havuga neza ngo mubahe icubahiro kuko ngo nabaraganwa namwe. Abagore nabaraganwa natwe, barazwe bugingo natwe, tuzohurira imbere y'Imana atamugabo atamugore. Hanyuma kandi ngo kubw'ubuntu bw'ubugingo, ngo kugira ngo ugusenga kwanyu nikigiri kwigutesha. Wa mugabo we hari igikutesha. Ego abatagira abagore nabo nyene ndashobora kuvuga ko bakwiye kubana nabashiki babo neza,
n'abashiki babo neza, n'abamama babo neza, nibabana nabo navyo nyene bizoba ari vyiza. Naho niwabana ubaturubika naho nyene uzosanga naho nyene isengesho ryawe usenga ridashobora kumvigwa n'Imana. Nuhave wirya kara ngo abasore ngo bijya kara ngo jewe sindimwo, ivyo jewe ntibindaba, mugabo nagomba kubwire nawe kwiye kubana n'abantu neza, nivyo bizoba ari vyiza. Ivyo rero bigomba kubwira abandi, bigomba kubwira twebwe twakijijwe. Wewe wakijijwe mugabo utarakizwa, wewe Imana nishobora kukumva. Isengesho ishobora kumva ry'umuntu atarakizwa niri rimwe, nukubwira Imana ati jewe ndi umunyavyaha, ndamenye ko wapfuye uzira ivyaha vyanje, ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza wanje. Umwakiriye ngo akubera umwami n'umukiza wawe, iryo sengesho musabye ryo kugusaba kugira ikigongwe, iryo sengesho Imana iraryumva. N'ayandi masengesho yose Imana ntizoyumva. Iryo sengesho rya mbere niwamara kurisenga Imana izoryumva, amikubabarire, hama ibisigaye byose ucuguma muri we, hanyuma ureke kuzunguruka hirya no hino. Umuririmbyi yavuze ngo gumamwo unugumemwo, ngo gasura nako nyene ufise wagahawe n'Imana. Hari abantu bariko barazungazunga bagenda hirya no hino, baduka ku misozi bamanuka bagenda amashengero bagira gute. Yakuja hirya no hino, guma muri Yesu. Niwaguma muri Yesu akaguma muri wewe, amajambo yiwe akaguma muri wewe, usaba ico ugomba cyose kizokubera kuno. N'amajambo meza. Nawe wasubiye inyuma nagomba kubwira umugaruke ko Yesu akunda guharira. Nawe uhagaze wirinde ntugwe, uhagarare neza. Yesu wacu ari hafi yo kugaruka, azoza aduhembe ibyo twamukoreye. Mwese mwariko murumva kino kiganiro cya Burakeye. Imana ibahumugisha.